turi kumwe n'umurundi dusanze mu gisagara ca Paris neza na neza ahito kuri Place des Invalides widondore abarundi bariko baradukurikira nico muriko murakora hano na cancane ko tubona ko ivyo vyose mufite cyo muriko murafasha muri zino nkino z'isi. Ego murakoze cyane ku mazina ni Majambere Justin nkaba ndi umurundi ndimvukira yo mu ntara ya Bubanza komine Rugazi zone Muzinda hama yego naje hano gushigikira na cancane ko numvise ko hariho bene wacu b'abarundi baje guhiganwa ndavuga ati reka ngira umutima w'urukundo nkuko tubisabwa. Nsanzwe mba mu gihugu ca Sweden mu gisagara Stockholm. Yego wisanze gute muri bano bariko barafasha muri zino nkino za Jeux Olympiques nk'umurundi? Ico gihe nsanzwe n'umuntu nkunda inkino nagiye nza ndamenya makuru bivanye nuko urabona isi tugezemwo ni ya technology naciye ku mbuga ngurukana bumenyi ndamenya yuko hariho ibintu byo gusaba ko umuntu yoja gufasha mu vyerekeye abakorerabushake aribo twakwita aba volontaire ariko nyuma yaho hari abantu bafashije ni kuvuga umugwi w'umuryango office ni shengero muri kemwe ry'abazungu mu gihugu ca Sweden barafashije kwa applyinga mbese gusaba hama nduzuza ibisabwa nza kwisanga nemerewe. Niyo mpamvu ndi hano. Uri hano umvise ko hari abarundi bariko barahiganwa bagera mbere kuri batandatu mbega amakuru yabo wari usanzwe yazi baje ba athlete? Maze kumenya ko nzoza hano nace ni ntangura kurondera amakuru cane mu gihugu navuyemwo canje ciza cane cy'u Burundi ndabaza abarundi twasize inyuma barambwira yuko hari abarundi bazoserukira igihugu niyo mpamvu rero nace mfata n'ingingo yo kwambara umwambaro w'igihugu kugira nduzi drapo y'igihugu cacu nabyo bari byiza cyane. Bazotangura guhiganwa ku munsi wejo bagira kuri batatu mbega uzoshobora gushika aho bari bashigikire? Ego cyane kuko ico ndakire kuriwe dufise uburenganzira bwo gushika ariho hose tugeze hano baduha buri kimwe ikarata yo kwiyunguruza n'umwanya wo gukora akazi njejwe ejo ndafise kuba noshikaho bazoba bari kubarahigana ko ni nayo ntego nkuru yatumye nza kuko murabizi hani Burayi umuntu abafise byinshi akora ariko navuze ati ko kumva abarundi bene bacu bazohiganwa reka fata akakanya mpagarika ivyo nsanzwe nkora imirimo ya misozi intunze kugira nze gushikira bene wacu umva niyo ntego nkuru nyamukuru nafashe kugira nshike hano ntabwo nogenda ntababonye. Ego hama hari abarundi benshi bari ku mugabane wa Buraya hari n'abari ngaha mu gisagara ca Paris mbega bo hari akamu batera kugira ngo baze bashigikire bano banonotsi b'abarundi? Urakoze cyane ico ni kibazo nkora mutima naje ubwanje navuga ati abarundi aho bari na cancane hano iki gihugu turimwo turazi uko abarundi ari benshi birashoboka ko baba bafatiriwe ariko ejo basidukane niyonka kugira ngo baze gushigikira ababene wacu baje guserukira nako igihugu cacu kuko urukino na novuga ati inkino n'amahoro n'umutekano n'urukundo n'ubumwe ni naho umukinyi yumva ko ashigikiwe kuko ibendera ry'igihugu catweza kuriduza mu bice bitandukanye byavyo byose. Ego nigiki umuntu yunguka mu gihe mo muri ngaha nk'umuvolontaire nk'umurundi ariko atwumviriza ariko adukurikirana yomenya wo uri ngaha nigiki ushaka kuhungukira antaki umurundi kuba uri muri zino nkino za Jeux Olympiques? Icambere novuga ni kwagura umuryango urabona ndi hano namaze kugira inshuti n'abagenzi ico ni ikintu cambere burya ni nacimani dusaba kugira inshuti n'abagenzi urana bino bihugu tuba dufise tuba tuje twenyene turi nyakamwe nta uguseruka ko ariko ngaho cakura inshuti n'abagenzi hama igikurikira kira iki kintu cyo gukorera bushake novuga gukora iki volontaire bitanga amahigwe ku buzima bwawe bwite hari urupapuro batanga certificat duhejeje inkino baratanga certificat rero ziya certificat zirazamura CV yawe iyo uri kurashakisha ubuzima kuko abantu babaye ku mugano wa Buraya n'ahandi barabizi ubuzi tukuma duhindagura rero iyo ukudepoza bica bituma amahirwe yo kuronka akazi aba menshi cyane.
Wotubwira ingene nga mufashwe na antake volontaire canke nk'abanyamahanga na cane cane muri zino nkino za Jeux Olympiques mu bikorwa musanzwe mukora muri izi nkino. Ego ni kibazo ciza cyane dufashwe neza kuko imbere yuko uza hoho uramenya ivyo batanga n'ivyo bafasha baragufasha cyane cyane ibifungurwa bakagufasha aho novuga uza kurara ariko ntabwo abari bo bose tuza dutandukanye hari abaje ku gice ca seyo hariho abaje kubw'ibihugu hariho abaserukiye amashiramwe kanaka bivana n'ukuntu ba waraje rero kurande gwanje nk'ubuje naje ku bwaseyo ikimenya kuguye ikigufasha buri kimwe hama bakongera novuga nuko ikintu novuga ati cyo kwiyunguruza baragitanga ariko amatike mukimenya yo kwishikana hano hama mu gihugu indani inkino ziberaho barabaha ikarata yo guzunguruka ibisagara bitandukanye. Justin mutubwira mudusigurira muri ku munsi akazi kanyu kaba kameze gute iyo wakoze mu bino bikorwa muri mwo bimeze gute muri rusange utwiganirire nk'umuntu yafise ashaka igishika cyo kumenya ngene biba bimeze. Ego ikintu ca mbere amategeko y'akazi ku isi yose n'amasaha 8 kandi baratanga isaha imwe yo kuruhuka muri ayo masaha 8 umuntu aba yakoze tukagira ivyiciro ni kuvuga hari abatangura mu gatondo saa 9:30 bagashikana saa 10 n'iminota 15 hakaca tangura ba saa 10 gushika saa 4 n'igice y'ijoro nuko tugenda dukora nk'ubu nabonye nka jewe ku musi wo kugara tarike 11 nzokora ni kuvuga itarike 10 nzokora saa 4 y'ijoro gushika saa 11 y'ubuca kuvuga kwazo bari kora baye ya misi mikuru yo gukrotira yo kusezera ihigano ubwo rero ni kuvuga n'amasaha 8 umuntu ateza gukora ku munsi. Justin nkuko nabivuze katugushimire tukwipfurize novuga kubandabwira ibihe vyiza muri zino nkino. Murakoze cyane kandi nanje ndaryohewe cyane nongira ndabasaba kuzoshikana intasho mu gihugu cacu. Murakoze cyane. Kazoza FM, be your own boss.